Ikaze mwese kuri Dunda Entertainment. Uno musi nkuko muriko murabibona twagiye muri sport. Iyi sport rero twayisanzemwo ugwaruka rudasanzwe kabisa, rusanzwe runyonga ikinga mu buryo butoroshe ariko uraborohera. Nguwo muramubona arashungurutse, muca mubona yuko no mu Burundi bimeze neza. Nguriya muramubona arashobora kuva kwikinga canke akarihagararako, murabibona ingene yikatira neza. Ari kumwe na mugenzi wiwe avuka Kinshasa. Rero umujene murabona yuko akwiye gushikirwa by'ukuri. Mukanya rero turaheza dushobore kuganira twumve ingene aba bana boshobora kugira societe yabo canke ishirahamwe association, hanyuma bikazogenda neza. Rero nishimye mu gihe nababwira nti tugirane ikiganiro nkabona baremeye, ariyo mpamvu rero dushaka gusangira kino kiganiro hagati ya twebwe n'aba bahungu babiri. Mukanya rero turaheza tugaruke tuvugane ingene twagiye turabona baperforminga. Ikaze rero mwese kuri Dunda Entertainment, kandi ntimuze mwibagirwe kugira sabone, mugire n'abakomantere mwumve uko twogenda tuvuga dutererana ivyiyumviro ku buryo Dunda Entertainment ishobora guteza imbere ugwaruka narirya ariyo hangiro ryo kugira ngo ugwaruka ruhindure ivyiyumviro. Ikaze mwese kuri Dunda Entertainment. Mu bisanzwe wahavuye uduhamagara ukadutelefona, turaza gutanga inimero muri description, hanyuma muzohore nimba mubonye abafise impano zabo mutubwira, mutujya akara muti ngaha hariho abana bafise impano, kumbure tuzoheza tubabwire ingene bigenda. Aba twagiye tuganira ku vyerekeranye n'ingene bugira association, hanyuma bakazoheza bakimenyekanisha muri rusange. Umeze neza? Ndashima. Akazina kawe witwa ndega basha? Ndiye nitwa Samirizi Abdul Hakim. Samirizi Abdul Hakim. Usanzwe uba i Bujumbura mu gisagara? Niho wavutse? Bujumbura. Niho wavutse? Ego. Usanzwe uba he? Mba mu Cibitoke, mu Cibitoke. Ibi bintu byo kunyonga ikinga wabitanguye mu myaka ingahe ko mbona ukiri umujene? By'amakinga. Ngabo singa hafi nabitanguye ko muri 2020 nyene. 2020. Nyene. Muge uri umupeti w'imyaka nkingahe? Tuyanye ifite imyaka 14. 14. Ubu ufise imyaka 18 re? Canke 17? 18. None haraho biragushikana? Ibi? Wapi kweli? Wapi kweli nawe birashika mugabo nabasi ndabikora kwinezeza gusa, birashikana mugabo ubumenyi ndi nabo mugabo ndashaka aho bizoshikana mugabo ndazi umusi niwagira gusa. None ko ikintu cyose kigira umukoce, ninde yagukocinze? Nujya musanzwe mugendana? Oya nta muntu yakoresheje ubwo cyane mu telefone tuza turimenyereza buhoro buhoro. Ni nyene bimenyereza wenyene ukagira umwete, azabikora buhoro buhoro kana kamutatoza. Ukoresha telefone rero ukiga ukaraba bandi ukuntu babikora. Bakoresha ngene bagira. Twa turigana. Ubona ubyibona he muri 2030 mu myaka 5? Ubyibona he ntibizo byagushikanye ku rwego mpuzamahanga? Mugabo kweli wumva yabagushaka kure kwa nashitse kure mugabo Uburundi rero mbona umengo wapi nta kigenda. Urabanza kubona ko no mu Rwanda babishobora kubigira ibintu by'amahiganwa? Mu Rwanda ho byanafuma baraja no ku ma competition, bakagira hano n'inama, bakagira ibintu by'amakinga, bya bintu bya acrobate by'amakinga n'amamoto. Mugabe inonye be hariho nabandi tugirana ha kwe twiziga hamwe. None uragira competition muraja hamwe mukagira nkishira hamwe.
hamwe turamugurira hamwe twagishira hamwe mufise ishirahamwe gitwa gute tushira hamwe twa team bike ico gihe mworganije mworganije nka tour mukavuga muti nkobu tugomba tuve kuri stade Intwari tugere mu Cibitoke mu ntara ya Cibitoke aho intara ya kera ya Cibitoke mugenda n'amakinga hanyuma mugaca musaba sponsor muri ministère ya jeunesse culture sport ikaba sponsoriza no kuvuga muhejeje kugira iyo competition mukaronka ico mufungura ico munwa nuduhera nimbarise nkantimire mu mufuko mukaryohe guko burya byoheza bikabageza ku rwego mpuzamahanga mugashobora kugira nka competition mukaja muri competition n'abanyarwanda hanyuma muri East African Community ivyo muramaze kuvyiyumvira mumba ivyo nyadutwingira kuko kubera nta n'umuntu akuze turahura nawe basi adushikaniye muri go rwego mugabo turuko nyene gusa turagira mu barabara nyene ko nta n'umuntu turahura ngo iryo shira hamwe muri arijana mu ntuze muri ADB ni ikigo cha development cyo kwiteza imbere gishigikira abantu mu kugira amarujisema no kuvuga amasosiyete aho yandikirwa akaba yemewe muri leta hanyuma mukarigira ishira hamwe iryo shira hamwe rikazoba ari ryo rizotuma bishobora kuja ku rwego mpuzamahanga ku buryo mworganije muteguye evenema ministere itereramwe amahera kuko ministere irafise amahera ikoresha mu mwaka namwe bakabafasha muri competition yanyu no kuvuga bagasponsoriza ivyumva gute nido ni po mugaweyo cyangwa murashaka abantu babibafasha dushaka umuntu abidufasha ego ubwo twebwe byose tunaje tuba tuzisa ntavyo muramenya ntabwo turamenya kenshi ubwo benshi bamatubwira ngo ubwo tugire muze ya YouTube YouTube ahubwo mwaracerewe za YouTube murashaka ko nzobibafashamo nangorane ubwo muzonyibuka niyo mwatera imbere eriga waguteje imbere no mwibagira nawe bigenda gute ego nawe egera hajya egera ku kinga yawe uyu nyene niwe ari kwarigisha mwegere mube babiri ego ou bien le français? Un peu le français. Ah, bonjour tout. Bonjour, ça va? Tu es burundais? Non, je suis congolais. Tu es congolais? Ouais. Ah, tu es né au Burundi? Non. Kinshasa. Kinshasa. Ouais. Comment va Kinshasa? Un peu. Très bien, vraiment. Et alors? Ouais. Ce sport s'appelle comment? Ce sport à vélo? Moi, je suis nouveau. Ah, tu es nouveau? Ouais. Oh, oh. Ok. Je vois que tu es avec ton ami. Ouais. Et ton nom? Mon nom c'est Christophe. Christophe avec qui? Avec Abdul Hakim. Abdul. Oui. Reka tugaruke kuri Abdul. Muri timu yanyu muri bangahe? Muri timu yacu turi abantu 8 Munani. 9 uko hariho nawe abariko barigisha bataramenya sana baraza buhoro buhoro murumva yuko mukwiye naho mwoba muri 8 societe canke association noneho mwigira association hanyuma mukaba mufise ahantu mubarizwa nimba ari mu Cibitoke bakavuga bati ya timu y'abantu bagendera ku makinga tuyishaka tuyifise ngaha tuyizi ngaha nimba ari competition canke muri ntuze urabona muri kuri independence bijyana mwe mwoseruka kandi kijya gihe bajya abantu baseruka kuri independence ico gihe murumva ko mwe bamuzamuye izina twogerageza tukabafasha hariho umuntu nzi sinzi ko azoshobora gushika muri bajya abantu boruganiza bijya birori byo kuri independence mukaronka ikibanza nukuvuga mukaronka umwanya wo kuja kuri stade
kugirirayo ama exercice ico gihe muri East African Community muzoba mwandikishije izina kubera leta irabamenya n'urundi gwaruka haba mu Rwanda canke muri Uganda canke muri Kenya canke Tanzania canke muri Congo bakabamenya ibyo uvyumva gutewe nivyo kweli kwabo rero tuhasi nk'umuntu akora muri cyane ya independence amatwa dupanga ama programme umunsi kandi tukagira na entraînement pembeni akaraba ubushobozi bwacu ibyo dukora imenyerezo ico gihe mu masantre amwe haba kuri independence canke mu bindi birori bijya bibera ku bibuga gucya mukaba murabanze kubona ko organiza abatamba bakorganiza abagirante abavuza ingoma no bujya no muri ku kibuga c'indege hajya mu gina tuvuge nk'ubu mugiye gutegera nk'umukuru kanaka mugashobora kugenda ico gihe kandi murazi mugiye nko gutegera nk'umukuru w'igihugu muraronka amafaranga barabaha bajya bavuza ingoma hajya bagiye ku kibuga c'indege bararonka amafaranga rero natwe ugwaruka kuvuga iyi ni televiziyo Dunda Entertainment ifise objectif y'ukugwaruka umwe wese n'icyo akora kimuteza imbere rero niyo mpamvu ari cyo ukeneye woza uratubaza basi turaza kubasi Bye.